Imanza za kino gihe cane cane iz'ubugeni ngo ziratwara uburyo bwinshi. Hari abo usanga rero bifuza gukora ibirenze uburyo bafise, ngo bikanashika bagasaba amadeni. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko hari ababifata nk'ihiganwa, umuntu akiyumvira ngo ntagize birya naka yagize bazonkengera. Babona ko ivyo bica bija mu binaniza abategura urubanza. Banegura ko hari aho bisanga mu mugwi w'abantu nk'amajana 5 barutegura. Ku bwabo ico gitigiri saba barutegura gusa, ahubwo baba bashizwemwo ngo bazoterera. Hamwe mbere bagashinga n'igitigiri c'amafaranga umuntu azoterera. Babona ko abageni boza barumvikana bagakora ibihwanye n'amafaranga bafise. Basigura ko vyo barinda umubano mubi w'inyuma y'urubanza. Batanga akarorero ko hari abo bisambuza. Ikindi bavuga n'abavyeyi rimwe na rimwe bivanga mu nteguro z'urubanza rw'abana babo, bikanashika bagasaba inkwano y'umurengera ku mwigeme kandi umuhungu bifuza kubana afise uburyo bubayabaye. Umwigisha muri kaminuza yigisha ivy'imibano avuga ko imanza uko zari kera ubu atariko ziri. Umuntu ngo yarategurira inzimano abashitsi biwe bamuterera canke batamuterera. Didas Ndayikengurukiye ashikiriza ariko ko ubu hari abaterereza umuntu kugira ngo azobafashe mu vy'urubanza mu vyankenerwa nk'ukota imodoka aho urubanza rubera n'ibindi. Kubwiwe harimo kugorana kubera ubukene buhari. Asigura ko ubu hari abantu bamwe bamwe bitaho ivy'amafaranga gusa ku buryo umuntu yopfuma asiba mu rubanza rwawe ariko yaguterereye. Uwo mwigisha yemeza ko ivyo hari ico vyica mu kibano. Hari aho biba nk'umutwaro ku muntu canke bikavyura urwango. Nk'umuntu ataguterereye ukamufata nk'umwasi kandi nawe ashobora kuba yari afise ibimugoye. Anegura ko zimwe mu manza ubu zabaye ibirori gusa, hari n'izindi abantu bazanye zitari mu migenzo y'ikirundi kubera bazibonye ahandi. Ahamagarira abantu kuza barakora imanza zihuye n'uburyo bafise, batumira abantu bashobora kuzimana naho batoba babaterereye.